mushuti wanje kiriko jewe ndi umufana okay mushuti okay papa mushuti wa abafana igihumbi jewe ndi umufana wa mbere reka ko indimbo zi parce que afise akaje nkene ubyongo ukunda nsaba imana zinkutakaze urukundo numva kwasaze oya ntiruzopfa ruheze oh yeah Mina misi abaririmbye barundi brave ni benshi ariko barakora neza none kandi baririmba neza none nacyo ari kizabohora tiragarika kumukene bagiriko ndibaza mwaramubonye ukunangana ni kibigi kinganuko rup anahagaze kiriko ahagaze hamugera nga bijya nyashiwe yonyine iramufuka kiriko sajyamo reka ndabwira kujya mu kwine dinoji akoresheje bari mu ingene yarameze bebe okay mukwine nawe ntuze yakoresheje double J yari umugore wiwe abantu batazi umugore wiwe yene yari umugore wiwe ni baby yiwe ni shishu yiwe kandi rero biranatesa brave gukoresha umuntu mu mugore wawe ariko sometimes menga ntibiryo kuzana umugore wawe mu bintu nka biryo menga ntibisa neza kubona ega hari n'umugore adasporta yuko abona umugabo wamukozeko agukora ko kubera iki agukora ko kubera iki okay rekagarare ngaho reka cyamaze kibazo none uba warongoye ntuzi yuko watwawe n'umustar si uzi yuko watwawe n'umustar sivyo okay nawe avuga ati okay reka tubane muri ubwo bustare bwawe iriya place yari kujamwo bariya bakobwa bandi jewe nzoza niba bashana ibiryoshe urazi yuko bitaryoshe ko amamisi akoresha umukwine umwe none ubunye boza barakoresha umwe ivyo nibiki ifuke kandi ikindi naco basi ntiyo hari ukuntu umugore ashaka kuba yo kwibana sivyo bitari cyo kimwe n'umukwine wo umukwine avuga ati je ndiko ndakorera amafaranga ngenda kwereke ukuntu yari yambaye ahanyu ubona yari sexy kwe okay ubona yari basi ntiyirekura hari ukuntu rega ushaka kwifata sivyo kubera yuko uvuga ati ndi umugore w'umuntu. Hello family, komeze neza nze kamwerere mwese umeze neza cyane twagarutse na Yagate TV muri kumwe nanje come dabe so taraga subscribe nyaragasubire subscribe kugira ngo tubashe kubaka umuryango munini umuryango mugari so nko babisanze rero twatuje avec ma love oya ni love ma love n'undi muntu rabizi ndakomeza gukosora okay baramutse abakunzi ba Yagate hello abakunzi ba Yagate TV nongeye kuba mwiriwe cyane mwaramutse gusa twe ni mwaramutse kwa twe turashari mu gatondo namwiriwe bivanye naho umuntu wese aherereye uko mubizi iyo tuje ntwa tujuko twa tubazaniye amakuru agezweho kandi amakuru aryoshe kandi amakuru atese ezana dufite Comment on dit dufite mama Comment on dit dufite bon no musi ajana nywe ni chai sinzi byako bakubwiye ka bonjour nk'uraho ngo batamubwiye bonjour ngo ntabyibuka ariko jewe turi kumwe inyuma ya kamera na Mr. Vai yari kadufasha ko basanamu abashikira ameze neza cyane ndetse n'amaji rero hari umuntu uje kuvugana mu kanya ati jewe batambwiye bonjour mu gitondo simvyibuka uretse nkaho rose musheri nikuzo byibwo akwita gwake ariko kuko rose umusoda nta ntuzobyibuka be ikibazo ubundi jewe genre peut-être yahura n'abasoda oya ahubwo keya genre ibintu bya keya c'est pas mon truc si ni biratahura cyabiboneka kere ni byibushe urazi umuntu aroseke ni muri ako muri bisi sigaye mbyibushe okay mama Turakubaha cyane Reka ndavuga rero iyo uri mu rukundo ruri deep nyene nawe navyumva by the way haherutse gusoka indirimbo ya deep yitwa deep ya double J Kiriko na Lino G no mwene dati hari kara yasoze indirimbo y'urukundo muzochimwa mutwitega misi yose kuri kamera sitwa murabibona kitabaze kubibona iyo hagize hasotse indirimbo y'urukundo oh no afana ngo asotse ma chérie on se connaît ok on continue rayibiri no mwana yaronane kahisi yaramwona si Jesse yanone ndakubujije la fois passée indirimbo ya Alvin tarasohoka
uhatse kuza kuntora muhira oya bo nyene mba numva uturirimbo turukundo jewe basi okay reka ndabwira sinzi n'abantu bakurikirana TikTok ziwanje kenshi zirimba indirimbo z'urukundo kenshi kabisa kenshi gashoboka aba turimo turukundo parce que iyo ndaturirimbye jewe barumva ndi murindi ijuru zagimana muzohebana oya rega nubwo ntabandari oya rinde ndabwira ziko nubwo ntabandari mu rukundo James ntibabimbwiye ariko indirimbo z'urukundo ziranyinjiza hano umenga mba ndi mu mpwemo uracyafise ikintu kikumotiva amashe apana ngo kimotiva ni nka babandi baririmba indirimbo z'Imana bakinjira nyene muri mpwemo nawe rero ikintu je indirimbo z'urukundo ziranyinjiza mu kopo karabaye okay bonyene ndazikunda sana indirimbo shasha ya Rinoji Double J ndetse na Kiriku abatarera mugende mwirabe iri kuri Double J niho bayishizeko rero mugende murabe indirimbo y'urukundo itesa Sinu kwitira fise umuntu yabareka arabamotiva kuri indirimbo z'urukundo bantu muri mu rukundo n'abantu mwifuza kuja mu rukundo ngo uyu ngaha vraiment murondere ngo witira mufise ariko rero Jackie rero muri twinjira indani mu ndirimbo warabonye aba queen bakoresheje aba queen visa ariko tubana turahagarara cyane cyane ku mu queen wa Kiriko ariko ubundi uranamukunda Kiriko okay tubandaye turabigarukako bande vyere kuravuga sinabiciremo turagarika ku mukene wa Kiriko ndibaza mwaramubonye ukuntu angana ni kibigi kinganuko urumva anahagaze Kiriko ahagaze hamugera nga stora mwisura ya grandpe urabona urabona grandpe n'umugore wiwe grandpe n'umugore wiwe nijya nyashiwe yonye niramufuka Kiriko zajya ariko ava yuko isohoka Kiriku yari yapostinze ari mu ibase urumva Kiriku yicaye mu ibase hama rujya runtuza ruko ruramwoza rumenya nko ruko ruramwoza donc yari amasanamu ari mu irya video bantu b'Imana je narajigumaga ariko ubusigo bubumana kuri kw'Imana ni wabunini mwamazwe ubwoba niki abantu mwamazwe ubwoba niki kandi rero nibaze ngo ibintu yakoze hariho ababimbira ati bani video yashase yene umukwina ameze kujya ariko hariho umuntu usaga yiremetse umuzigo nkujya oya basije kugira yuko biri normal yuko umukobwa yonze abafise umugabo avyibushe ariko umuhungu yonze n'umugore munini haya shimengera mama wiwe wowe ko ikutiyumvira ko ari papa wawe cyo bitwaye twebwe urumva ne bikunda basi wozorabe umuhungu basi umukobwa agize mariage n'umugabo akuze bon okay ama commentaire araba ariko sico kimwe n'umuhungu urumva umuhungu akiri muto agize mariage no mu mama umubibi jaho murafise physique y'abantu bakuze sico kimwe vraiment toge biri no kubera amaye twe barabimenyereye twe baratwakiriye nabo nyene tuzobakira ni bon so rero turiko turabimenyera bro ko barevyo bari ku kivi ari kugiza rero abahungu bire bisi bari ku kivi ntibicaye ubona ko kiri kujera ega naragize nubwo ndavuga ati papa ça va yo umukwine nawe ntuzayakoresha Double J yari umugore wiwe abantu batazi umugore wiwe yari umugore wiwe ni baby yiwe ni shishu yiwe kandi rero biranatesa vraiment gukoresha umuntu umugore wawe ariko sometimes menga ntibiryo kuzana umugore wawe mu bintu nka biryo menga ntibisa neza kubona oya urazi ahantu ba biravana n'ukuntu umugore wiwe avyomva ariko chose sûr nuko iyo ufise umugabo w'umustar agiye gukora indirimbo clip y'indirimbo ugashobona indirimbo yasohotse ntiwabonye indirimbo bariko barayikora ubibonye indirimbo yasohotse ugashobona birebera genre muri clip yamaze ndavuga yamaze gusohoka ndisi umugore ategereza gufuha naho afeze sambra ko c'est normal ni indirimbo byonyene ndisi umugore bategereza urazi yuko ivyo bintu hariho umuririmbyi umwe wo muri Tanzania ya imbere yuko asohora indirimbo yaramweretse umugore wiwe ati indirimbo ngira sohore ni yibetse kuwunye bari ahantu ku moto urumva
umugabo nyene umugore kujya kuntu usanga umugore bariko barabanye gucyanya baricaye bose ku moto ariko bararabanye umugore we yamubwiye ati iyo ndirimbo papa ntizosohoka nari umuntu ndavuga ati c'est tout à fait normal none ega nyene nudafuhiye umugabo wawe nkumukunda masheri ariko hari abantu bavuga ati igituma Double J yashiye kugurisha ijya mu gukoresha ijya mugore wiwe avuga ati bitetse ni kugumya amafaranga n'ubugumye kugira ngo ntarihe umuqueen video oyaha bon nibaza ko ngaho genre abantu nyene umuntu wese bafise ukuntu atahora ibintu vyewe ariko gukoresha umugore wiwe je préfère ça hako akoresha undi muntu ego none ko kwabuze isoko abandi ba good ega rero nabafungura oya ni juste ko yanka gusambura urugo rwiwe ariko ubundi na bibiliya bivuga ko gusa ariko muri biravuga ko umugore w'igifu yisamburira ko n'amaboko yiwe none wavuga ati hako sambura urugo rwanje none ko nkoresha umugore wanje umugore wiwe arazi yuko ariko kazi ka Double J yego arabizi ariko ivyo bituma adafuha oya kandi ari akazi kiwe n'akazi kiwe we ariko nimba yaramuretse arisanzura batarabana ubu rero ibintu bitegereza guhinduka ibintu bitegereza guhinduka kubera yuko ubu n'uwiwiwe canke ni naco gituma ubunye Double J ariko arasohora ibikorwa vy'ishingira ujya mugore yarambwiye ati peti yangu ibintu vy'indirimbo banze kwanze bishe ku ruhande kubera gupfuha rega abantu benshi rega hajya ariko aramubuza umuntu yagufuha n'ibyo none washira nturamufuhira Jesheri wanje nturamufuhira ndamufuhira ariko iyo nzi ko ari mu bintu by'akazi sinomufuhira sheri wanje masheri reka ndabwira ikintu kimwe izi histoire z'abastar harimo point d'interrogation erega wowe ngwiza haba harimo amatentation menshi haba harimo amatentation menshi urumva iba ivyimvire ni wewe urumva ni wewe umugabo wawe yagiye urumva ukintu wabonye karakora indirimbo ntuzi byakoretse hariya bariko barakora indirimbo basidoza uramuherekeza mujanye erega uzi yuko egara n'umuntu adasporta yuko hari n'umugore adasporta yuko abona umugabo bamukozeko agukora ko kubera iki agukora ko kubera iki reka gararenga reka cyamaze kibazo none uba warongoye ntuzi yuko watwawe n'umustar si uzi yuko watwawe n'umustar sivyo nawe avuga ati reka tubane muri ubwo busitare bwawe iriya place yari kujamwo bariya bakobwa bandi jewe nzoza niba bashana ibiryoshe urazi yuko bitaryoshe ko amamisi yose ukoresha umukwine umwe none ubunye boza barakoresha umwe ivyo nibiki ifuke kandi ikindi naco basi ntiyo hari ukuntu umugore ashaka kuba yo kwibana sivyo bitari cyo kimwe n'umukwine wowe umukwine avuga ati je ndiko ndakorera amafaranga negereza gukoresha ibishoka byo kugira ngo n'undi munsi hari azombona bo nta birenge gute kwibana kandi bari kumwe n'umugabo erega n'ubundi ntashaka kuexagera hari utuntu adashaka kwambara kubera avuga ati jewe sishaka kuexpose umugabo w'umuntu kugira indirimbo iryohe nuko abanza kwiexpose yambara igitenge ndakubwire yambara amabugu hariyo nk'indirimbo ibishaka uba uri sexy uba umeze neza ube masheri arona ntimumwumvi bariko aravuga ndishire certaine nawe yaba ari umugabo wiwe uyu ntawe muzi brema umuntu akurikira ama TikTok yiwe je ngira muramaze kumubona uyu ndishyura arafuha gose oya jesifuha ndafuha mu gihe bikenewe sivyo ariko hariho umwanya nimba umugabo je gituma basijeyo gituma mvuga ati ndafuha ego ntashobora no gukundana n'umustar n'umwe paske ntugwara umutima sivyo rero jewe ndirinda nkavuga ati ariko bigutayo rega oya wa mutima wanje
suko umutima bawubwira oya reka ndawubwire kwanza gatoya fata kanya ndawubwira hajya hari igihe usanga n'urya mugore wa Double J uri kumuhitishamwe ati genre umustar cyangwa utari umustar hari igihe usanga atari guhitamwo umustar ariko ko urukundo rugutwara rushaka urukundo rugutwara aho ushaka ewe rukundo uzontwara aho ushaka ndakubwiye ati guma hamwe tekereza urabona iyaba reka ndakubwire bana iyaba urukundo rugisha inama uko uri kurabikora wewe urumva oya rega share gare ndakwanzero nta munsi urukundo ruragutwara ahantu ukavuga ati oya je hajyanye sishaka kujaye kweli tabumukunda none okay reka ndakwanzikara urati gushaka guheba umuntu uvuga ati je ndamukunda rotipe me kubera yuko imvokanaka kuri jewe nisekirize jewe ndeme kubabara ariko navyo cyane kandi baravuga ko iyo ushaka kuronka ikintu kizobanza gutakaza kiza gusumba rufise rabo nyene sinakunda kubwira ingenda kwereke ukuntu yari yambaye aha nyibona yari sexy kweli okay ubona yari basi ntiyirekura ariko nerega ushaka kwifata sivyo kubera yuko uvuga ati ndi umugore w'umuntu sivyo rero nta vya bindi vy'ubujenejene nambaye des pièces nambaye utuntu sinzi turi bien you know reka ndabwira kujya mu kwine rinoji yakoresheje ariko ingene yarameze bebe okay Nacho, orestombe. Tuza. Okay. Nacho, navyemera. Mr. Vibe araza kuka. Okay, naje kukaducisha jamwe n'ikindi sawa. Barabi ingene yari yambaye. Ariko jewe trouve ça normal ko akoresha umugore wiwe. Okay. Nacho memani. Sa beba. Ariko okay nacho tumureke Double J. Ariko reka ngaruke kuri mwene data. Mwene data Irene, Miss Nene. Nguyu uyu mwene data. Sinzi evyo kiriko yakoze kwa Miss Nene. Uyu. Mareko yasohotse ari mu bitaro. Wewe Mareko yasohotse uri mu bitaro. Okay. Nibaza ko yarayibona ari mu bitaro kakamurya breve. Gute na gute bantanze gukora challenge ya kiriko. Rega narafata gute bantanze gukora challenge ya kiriko. Nakora telefone ndifise serum. Ariko nkarangwa tsoyereka ndeke murenyumvi okay uyu mwana agisohoka mu bitaro akironka utuguvu two kwibyura wenyine agahagarara cyambere yakoze ni gukora challenge ya salamareko ya kiriko iyi nayo igisohoka niwe ngira wa mbere atanguye kuyikora nibaza bakiriko baravuga ari ukuntu usanga bariko baragira pomo indirimbo ati isahi nini iraza gusohoka nibaza ko ari wicaye ahantu kuri connection kuri wifi urindiriye kwisohoka nibaza ko wa mbere atanguye gukora challenge mugenzi wanje niyo Evre kiriko yakoze oya nta Evre nimwe yakoze parce que jewe icambere ariko ntumbeshe ngo uri umufana byonye kuko natwe no yarasohotse indirimbo icambere na mbere ndakata aga party gato ndagashasatse kakiriko kajya kakiriko bagenzi banje kakiriko konyene ndavuga kakiriko konyene no sisa ari party ya Double J yari party ya Irino no niyo yaryoheye twabandanije uzora ure na TikTok zose z'abantu bakoze iya party ya kiriko bagenzi ba rero nafuta shiri mwatubonye yatwe kurira ngo bamurenganije mu Rwanda oya no kuri ko benje baramba bato reka tu Evre sambwira Evre yakoze apana ngura umufana byonye sinocemera kukica sishobora kubyemera hariho Evre yakoze canke mushiti wanje kiriko jewe ndi umufana okay mushuti okay papa mushuti wa abafana igihumbi jewe ndi umufana wa mbere sivyo so bon ndakunda indirimbo ziwe by the way ndakunda indirimbo ziwe parce que afise akaje nyene ariko oya reka kunjaniranya muri na misi abaririmbye barundi brave ni benshi ariko barakora neza kandi baririmba neza none nacari kizabohora kiriko yikora kenshi titi
je namukurikirana vraiment kuri TikTok nanjye ndumufana wo kuri TikTok nanjye numfana abantu numfana wanje ndumufana wo kuri TikTok urabona nibisanze basi muzogende ntimwibaze ngo ndiko mwe muzogende mu birabi murabona cyane c'indirimbo zakiriko ndavuga zakiriko ziri muri TikTok yiwe muzobe mumbwira nyinshi ni ahanihe naniyinya buryo nkokunda sayimana singotakaze agenzi banje ayizi ku mutwe iryo peti yakiriko ayizi ku mutwe aheze nka treasure yonyine indirimbo isohoze no niraryoshe none ikintu gihari kiraryoshe ndumva ushatse kuvuga ko peti ya Double J na Rinoji hajya barinze ko bo hataryoshe ko byo bitaryoshe hararyoshe ariko jewe hano numvise haryoshe cyane hakiriko okay mama bitahurize kandi nta kintu yampaye dose bon nta kintu sivyo nta kintu yampaye okay Kiriku turakubaha cyane twokwicara muhagaze twakuba twicara no nibisanze nibisanze kuririmba nibisanze kandi kora challenge ya Kiriku nibisanze kora challenge ni nkukunda abantu bose ariko barakora izi wiwe kandi iga ariko ubishiramo inguvu ingufu umwete nubwira bavuga umwete nubwira oya reka nikore nkurikirana jewe cyane uzogenda urabe ama challenge menshi nibisanzwe mureke nibisanzwe sawa ndari ngara sawa masheri sawa yani uko nawe utakora basi nuko wowe utata ibintu vya video atari ibintu vyiwawe nanje badara yikora zagiye imana oya je barakoze iya Double J canke yari Noj kubera iki yakiri hajya nta kibazo rega byose ni indirimbo byose ni deep nta kibazo oya we breva evre yarakoze kazi reka turangize merci beaucoup mwese mwakoze cyane ciao